Shalom shalom, bene data turabahaye ikaze mu izina rya Kristo Yesu. Uyu munsi tugize umugisha wo gushobora kuganiriza umuntu, reka tumuramutse. Mumeze neza? Amahoro cyane, tumeze neza. Amakuru? Amahoro, turashima Imana. Turabahaye ikaze cyane. Murakoze. Mama asa naho mutuje muri open mwugurutse mwakwidondora abadukurikiye. Ego, jewe nitwa By Gloriose. Nkaba ndi umumama, ndubatse, mfise abana batatu b'abakobwa. Turabahaye ikaze cyane mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Mbere yuko dutangura reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye umushitsi kw'indomoneshakure kugira ngo abashe kwigisha ijambo ryawe, ashoboye no kutwigisha ibidasanzwe, dushingira intahe. Turaguhaye ikaze uzubane natwe, turaguhaye ikaze kugira ngo uyu mwanya wose tugiye kumara abari kwesha icubahiro. Mwami, dusenge umwanya wose Mwami kugira ngo wiheshe icubahiro, abantu bazumva ino ntahe zibashe kubafasha, bize bigende neza, icubahiro n'inganji bikorukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uyu munsi turamutse twakira mwebwe mwotuganiriza By Gloriose n'umuntu ki? Tuganirize Gloriose n'umuntu ki? Jewe ndi umumama nyene nkuko nabikubwiye. Ndi umumama, ndafise abana b'abakobwa beza, ndafise n'umushinga ntahe. Ego, mfise urugo ruratuje kandi ndi umumama akunda Imana. Yego. Eske mbega watanguye ukunda Imana warukijijwe canke vyaje nyuma? Oya nukuri. Nakijijwe nyuma byabanje kungora cyane, nabanje guca mu buzima buruhishije, ariko mu nyuma ndagirirwa ubuntu n'Imana ihoraho, ndamenya urukundo rwayo. Mwo mwakiriye agakiza mumaze kubaka urugo canke mwari mukiro baseribateri mbere ko mwakira agakiza? Oya, nakiriye agakiza mfise naramaze kugira urugo, mfise n'abana. Ego, nta gihe kinini cyane gihetse niko novuga. Nibihe bihe waciyemwe muri kahise vyoba vyaragukomerekeje ukiri muto hanyuma bakagira ingaruka no mu gihe wari umaze gukura? Ego, ibintu naciyemo n'ukuri byambabaje nkiri muto birahari. Novuga bike mvuze vyose urumva n'umwanya munini cyane. Jewe nkiri muto narafise nk'imyaka 7. Mama wanje donc ndi umuhererezi iwacu, hanyuma nkaba nari n'umukobwa umwe. Hanyuma rero mu nyuma papa wanje ararongora uyundi mugore, ukuvuga azana uwundi mugore. Nari umwana afite imyaka 7. Ico gihe ndabimenya, hariho ivyashika mama nkabona ingene ababaye n'ibiki, ni ukuvuga ivyo byarangumyemwo gushika nkure, byarangumye iyo image numva sinigeze ndayibagira. Hanyuma umva turabaho, ibindi vyambabaje narabayeho, ngira abo tuvukana basaza banje bakuru barapfa mu buryo butunguranye, mu buryo bubabaje. Umwe yarapfuye nije namugwaza, none ari umwana mutoyi, twagumana muhira, ndamugwaza apfira no muhira, twarayaga cane. Donc nkabona anaremvye nije naja kumutwara muri dushe, ari umuhungu akuze ahejeje kaminuza. Hanyuma aragwara arapfa, yangumyemo muri jewe. N'uwundi arapfa mu buryo bubabaje. Inzu yacu yarahiye, inzu twabamo ngaha mu Kinindo muri quartier Zemere. Inzu yacu irasha mu buryo butunguye nyene. Ni buji yayituriye hasha icumba canje. Ego, hanyuma uwo musaza wanje wundi arajamwo, wumva agiye gusova ibintu vyiwe, acahira indani, inzu yacu irasha,
acarapfa. Donc yarahejeje amashuri nawe yari yarize hanze, yaratashe ari umuntu agira yubaka urugo rwiwe nyene, arasha mbona nyene ni ibintu vyagumye muri jewe, ndabibana ahejeje gusha arapfa. Hanyuma umva biguma vraiment bimbabaje gusa, ivyo vyaranyishe. Hanyuma mu nyuma tuca twimuka aho twaba tuja kuba mu yindi quartier. Hanyuma mejeje amashure ca ndahura n'umuntu, turagira mariage, tangira ubukwe vyose, dote, mariage, turabana. Donc ndubaka urugo, nubatse urugo, nawe aca agira isanganya, agize isanganya baramugonga, aca apfa, nsigarana umwana mutoya afise nk'umwaka w'umukobwa. Hama nyene umva aho, urumva bwari ubuzima bwa koje nari nkiri muto gose. Aca arapfa, yapfiriye ahantu ruguru, bamugongeye mu Kirundo, baramumanukana, ndategera ikiziga, ndi umwana mutoyi, nari nkifise imyaka 21 ico gihe. Hanyuma umva ni ibintu vyambabaje gose, ubwo buzima ndabaho nk'umupfakazi, ndi umwana mutoyi, ndarera uwo mwana nanje, urumva nari umwana ubwanje. Umugabo aho wese Imana iguma ibana nanje, iguma iserukako, ntaco nigeze muri ico kiringo c'ubupfakazi cy'ukuri nigeze mburana Imana. Hanyuma ico kiringo cari ikiringo kibabaje cane, cankomerekeje gose, cambabaje kuko naramaze imyaka myinshi ntunzwe no kurira gusa, ndira kabisa, ndira cane, umva narihebuye. Murumva vyo ndabivamo, ndamara imyaka 8. Maze imyaka 8 ndaronka uwundi muntu dushobora kubana. Entre-temps mugabo ari akantu ntashobora gusimba kuko n'akantu kambayeho, narabaho urumva muri ubwo buzima. Hanyuma umunsi umwe ndavuga nti mbega baje ko umuntu ashobora kwandikira ikete umuntu ari mu Bushinwa canke mu Kirundo canke sinzi hehe, ko kirishika iryo kete. Sinari umukristu gose, naja gusenga aho bisanzwe, mugabo ndavuga nti urumva Imana iriho, none reka rero nandika ikete. Ndandikira ikete Imana, ndayandikira, ndavuga kujya wandika ikete ibice bingahe, izina ryanje ni telefone ndashirako. Ndavuga nti ku Mana yanje nkunda cane, ndavuga nti Mana jewe nshaka kugusaba ibintu 3. Ni jewe ibintu 4. Ni jewe narapfakaye, ndandikamo izina ry'uwo mushinga nawe wanje yapfuye, nti waramutwaye, yitwa Desire. Ni Desire waramutwaye, kandi waramutwaye Mana, niho nari urukimuma. None rero mfise umwana, nije ibintu nashaka ngira ndabikwandikira, ndandika matire kujya ugira. Ndavuga nti jewe ndashaka umpezagize umugabo atigeze agira engagement nimwe, nta mupfakazi nshaka, ndaprecise, nta mupfakazi nshaka umugabo akiri muto, ata engagement nimwe yagize, donc mushasha. Ni kandi nkagira kandi karongo, nshaka uwumpa affection, ni kuko nta mwanya naronse wo kuronka affection. Nongere uwo mwana wanje aronke affection, aronke umupapa nawe akure yumva ko afise affection. Ndasubira ndayibwira nti Imana jewe nshaka kandi karongo, nshaka urugo rudakenye. Ijesi nifuza kuba mu rugo rudakenye, uzompa urugo rufise ico rufungura, rufise ico rutanga n'ico rugemura.
ivyo ndavyandika kandi gamana niwe binkorera nzogushingira nawe ico gihe nakora mwishira hamwe ngaha anye muri soka ako gakete ndakazinga ndagashira muri porte-monnaie yanje ndagenda ndakagumana numva mwisakoje ndagumaho aho haheze rero imyaka 3 nakanditse 6 ans haheze 6 ans umva mfakaye niho nakandika ako gakete hanyuma sandagira numva ndakabika muri porte-monnaie hahera 2 ans niho nahura nujya mu wundi mugabo yari umusore turahura biragenda neza dotiraba dote nziza vraiment nukuri Imana irabigira ibintu vyiza cyane hanyuma nkuko mwari mwabisabye birumvikana yego hanyuma dotibaye mariage iraba mana yanje mariage nziza cyane sinovuga ngo ndi imbere y'imboneshakure umugabo yari mariage nziza hanyuma umwana wanje aryohewe umva muri periode yo kumenyana n'uwo mugabo Imana yampaye yarakunda cyane no kuri umwana wanje cyane akamwitaho hanyuma gushikaho tuja kubana yemwe twagiye tujanye n'uwo mwana twagiye tujanye kabisa le même jour ngenda hanyuma no muri mu modoka ya mariage twari turi kumwe yari yambaye izera nkaho nyene byari ibintu biryoshe hanyuma turagenda turabana no kuri mugabo harahera iminsi satani ni mubi aratera urugo rwacu ibintu bibabaje ararutera kabisa hatangura kuzamo mizere kutumvikana biraba nabi vraiment maze kuronka undi mwana ariko Imana irampezagiza undi mwana bica bitangura rero kononekara utangura kutumvikana ntangura nyine biraba ibintu bitaryoshe ntangura kumva mbabaye umubabaro uraduga egome hanyuma ndadevelopa kunywa inzoga ndadevelopa kunywa inzoga cyane mugabo entre temps subiye inyuma je natanguye kunywa inzoga mfakaye kubera urumva sitomvuga ngo nari umukristo rwose narasenga hanyuma ngataha naho nyene rimwe ndamutse ngiye hanyuma nyene ndabidevelopye rero nizo ngorane twagirana nyene satani yaduteye kutumvikana kwacu nakomeza umva numva umengo ikintu consuraja ni ntuzi ni kunywa inzoga hanyuma abanywa inzoga barabizi ubukeye donc uragira rumoro nkaba mu buzima n'ukuri butaryoshe izo nzoga nta mubabaro zankuramo izo nzoga bwaraca bikaba bibi gusumba ndabamo muri ubwo buzima n'ukuri bubabaje vraiment hariho nibaze ko iyi ntahe bazobona benshi ari habo twazisangiye nukuri bariho hari abo twazisangiye nukuri barabizi umubabaro n'abamfise n'ibiki kandi nukuri nta ciza c'inzoga ntakiriho nabitahuye ubu namaze maze kugirirwa ubuntu ngahura n'abantu bamenye Imana bakamfasha mu gutambuka rero biba bibi imyaka itari mike vraiment tugatandukana nkagenda ukwanje bagasubira bakaduhuza nkasubirayo ibintu vraiment bibabaje biruhisha hanyuma n'abana urumva ko bakaruha mu buryo bukomeye kuko urumva gutandukana kubandanya ibintu biba bibabaje hanyuma nyine mba muri ubwo buzima igihe kitari gito
tugatandukana umva bamwe abavyeyi donc famille zikababara hakajamwo umva kwinubana urumva yuko bamwe baja kuri kote y'uyu abandi bikaba ibintu bitagize nyene turabaruhisha vraiment turabaruhisha uko urumva ntitwari bwamenye umwansi uwo ari umwe wese yavuga yuko yaba afise donc yaba afise raison akumva ari we ari mukuri mugabo ubundi nta kuri twaba turimo nta kuriho wari ukutari bwatahure nyene hanyuma ndabaho ndafise by'ukuri berceur wanje ndamukunda aba berceur wanje ni babiri n'abantu bambaye hafi cyane muri iyo periode n'abakristo barasenga gose barakijijwe rero bakamba hafi cyane rero harimwo umwe mukuru ni kuri yitwa Madame Renilde Semirengo yarankurikiranye cyane mu buryo bukomeye akankurikirana ngo ruri hehe umva naranamukwepa kuko nabanzi ko hari agira mbwira ivyo gusenga nuyagira mbwira ivyo gusenga nkakwepa amamagaye nkakwepa n'amatelefone yiwe meme nka sinda nayitaka ubu niho bintwenza cyane ko nariko ndahomba hanyuma arankurikirana vraiment aranyitaho arampiga arankakunta kabisa akansengera cyane hanyuma urumva umunsi umwe arambwira umva twari twatandukanye n'umugabo cyo gihe arambwira ati ho urumva byari byabaye byo guhebana vraiment twari yari stade yo ku divorce byarangiye tukiri ngaho aha wabaye iki gira microphone yo kwikwagira amaraso ari kwagira muganga ndafata imiti wow nzosubira kwa muganga kwivuza nangize ngo byatewe n'ivyo bihe nyene mwaciye oya si okay ama uyo rero umudamu yitwa Renilde yarafashije no kuri arambwira ati byari byarangiye twatandukanye n'ukuri byarangiye twatandukanye ndavuga nti nagira mbe ndafise petite sœur wanje nababwiye yuko papa wanje yarafise abagore babiri ni kuvuga umugore mutoya je nari umuhererezi ku mugore mukuru rero ma petite sœur kuri papa aba donc mu kindi gihugu yakorera arambwira ati nukuri urarushe ingo basi inguruhuke ndavuga nti je ndagiye nta kundi rero mugabo imbere yuko ngenda Madame Renilde rero uwo berceur wanje arambwira ati shagoro ati ahanye ati hari ishira hamwe rukristo ati nukuri hariho umuntu ushobora kukwereka ati akakugira therapy basi ati akakumviriza ati wowe urafise ibikomere urafise ibyo wabayemwo ati urafise ibyo wabayemwo kandi arashobora kugufasha ashambwira nti sha mama Raoul yitwa mama Raoul ni wewe nkavuga nti uyu rero yamafise abantu anyereka yamafise ibyo ambwira ntuyagira ngore gusa ni reka dutandukane byararangiye nta bindi umuntu azogira ubuzima bwiwe bishoboka kuba ari uko nyene byari byanditswe bireke ati mugabo ntaco ndabibona naho vyogenda uko mugabo genda mubonanye n'uje muntu none uyo muntu akoriye ngo arakumviriza none gamaraure niyanyumviriza eske mu vye wanje ahindura iki ngo urumva ngo nabantu ngo basa n'imitima ngo kandi ngo nishiramwe rukristo ngo baranagusengera ngaho rero hewe rero aratanguye na bya bintu vyiwe bashaho
ndavuga ni mugabo sinovya. Entre temps nawe yagiye kurondera wa mushinga nawe wanje, ndamubwira arambwira nawe entre temps urumva arasabira rendez-vous umushinga nawe wanje, uko je yashaka ko nja kubonana niwo muntu ashobora kutugirisha therapy, kungirisha therapy, yacasabira na rendez-vous, yasharondera wa mushinga nawe wanje kugira ngo nawe ashobore kubonana n'uyo muntu. Numva wewe yagomba bibere rimwe muhahurire. Oya. Yashaka nta nubwo nabimenye yuko yamuhamagaye, yabigira umva wewe ntumbero yiwe yifuza ko urwo rugo rudasambuka, yifuza ko urwo rugo rudasambuka, akagwana uko ashoboye kose, umva akadusengera akongera nyine mu mpande zose, akavuga ati reka babonane n'umugirisha therapy. Wewe yarabizi yuko ngaha harimo n'ijambo ry'Imana, hanyuma ati reka nje mpamagara n'umugabo wiwe ndamusabire rendez-vous nawe, twagenda tunyuranwa, guhura ntivyakunda kuko twasa nka nuvuga ngira nka kayabu n'imbe. Kwa hanyuma arampamagara ati nagusabira rendez-vous rero nguhure n'umuntu akwakire muvugane. Nkagenda mana uyagira nduhishe no ngira nje kumva ibi, duhura n'ukuri n'umukozi w'Imana n'ukuri yitwa Tanazi, sinoreka kumuvuga ye. Tanazi aranyakira, hanyuma Madame Renée nyene acaragenda mu kunyakira. D'abord yanyakiriye neza, womengo n'umuntu dusanzwe tumenyeranye, aranyakira atangura kunyita ma sœur. Urabona umuntu bijya yababaye arakunda umuntu affection, atangura kunyita ma sœur, aranyakira, aranzimana, mbega ndaguhakaye, mbega ndaguhe, uko abona nyene ko ari ibintu vyiza. Nyene ndicara, abafise n'utubazo akubaza ukisanga wugurutse. Kuko urumva je nkiza numva baje nyumba rurusaku bashaka kumbaza, nandi ivyo ntavyo nshaka. Mugabo nisanga n'ahantu anganirije, amvugishije neza, arambaza uko nakuze, arambaza, atangura d'abord nshingira intahe nawe kugira ngo anyugurure nshobore kuyaga n'umuntu kame namenye cankwe. Aranyugurukira, arambwira nawe ivyo yaciyemo, arambwira ko yanyoye inzoga, antera inkuru nyene, arambwira inzoga yanyoye, arambwira uko vyagenda, arambwira ko yagira agasibe abantu banywa inzoga barabizi, yarayanyoye inzoga, nyene akanyugurura kugira ngo nanje nshobore kugira. Ni kuri Tanazi Imana ni meza agira. Hanyuma ni kuri turayaga, arambaza uko nakuze n'ibiki, ariko arambaza rero kenshi nararira cane, nkarira mana jewe urumva ninjiye yaramfatira umwanya, uko nk'uwo munsi wa mbere wonyene namaze umwanya munini cane, kubera yuko ngira umwanya munini nawo mara ndiko ndarira. Akambaza ati none abavyeyi bawe, nandi nkaca nibuka vya bindi ngene mama wanje yababaye, ubuzima bwe nabona babaye kubera umva bamuhevye nyene, nkamubare aho nkatangura nkarira, tukageraho abo tuvukana bapfuye, nkajaho nkarira, akampuza akandindira vraiment. Yego, turageraho nja kuriya wa mugabo wanje wa mbere yarapfuye, ntuze periode y'ubupfakazi, abaramarira nyene rega nga barandindira, aranyumviriza, arampanura, aranyumvisha nyene nukuri nkumva ko ndi kumwe n'umuntu ariko arantahura kandi ankunda, atari umunyamahanga duhuye uko nyene.
nukuri abo bantu Imana ibahezagire baba bafise ama strategie yo kuganiriza abantu ukisanga nyine ari ahantu uryohewe yego hanyuma aranganiriza vraiment numva ndaryohewe numva indyohewe n'ibiganiro vyiwe nkamubarira akambwira ati je nukuri je ndumugumya banga bana umugumya banga mugabo w'umugambi ati je ndagumya banga nta kintu na kimwe tuyaga kizosohoka nta kintu na kimwe ati fata ko tuvukana kandi nukuri ntaco no gusohorera canke ndamubarira ndamwiganira numva ndaruhutse hagiye urize uraruhuka iyo urize uraruhuka ndarira cyane nkabona umengo umva noneho muri ico gihe urumva nari navanye n'umugabo nari mbabaye cyane gose abana tutari kumwe ko abona yaca basigarana nkagira agahinda k'abana banje nkumva mubabaro umwe umutima wanje uvushwa guturika hanyuma abana banje nyine nkabona baragowe nkabona bamerewe nabi umva nanje atako ndi bugire vyari bibabaje cane gose nyene umva nta solution n'abafise ariko ikintu nyene cana gize uwo tanazi yanyakiriye nuko Imana imuhezagi twatangura dusenga tukaba ikintu cose twatangura dusenga tugasenga hamwe hageze amarira yandenze niki tugacishamo agasubira akansengera tukabandanya mu kurangiza akansengera ngataha donc ngasubira nkagaruka kampindi randevu ngasubira nkagaruka ariko kagatima urumva nkumva none yego mari karanganiriza ibi byose nkahari muri ntuze yo kumbwira mpore gusa aracari muri mpore mugabo ikintu cose akambwira ati shagoro mugabo ikintu cose twotangura ati none reka dusenge kunywa inzoga ubireke ati ubireke kuko ati biranakuruhisha ubona umengo ni solution ubona umengo ni solution mugabo nta solution irimo ati ni bimwe nyene wibaza ko watoye inyisha ariko atanyisha watoye arambwira ati gerageza n'ukuri uhebe inzoga kubera urumva twari twaganiriye gose ndamubwira ntumviriza jewe guheba inzoga nukuri je mura ndabisengera ariko ndaruha iyo ngize umubabaro nisanga nanyoye donc inzoga nkasanga umva nuko acarambwira ati rero bizohezwa no gusenga ati dusenge je nawe yavuga ngo je nawe ati je nawe dusenge ati je ndakigize umutwaro nawe uguma ubwira Imana ati Imana irumva arambwira nyene ko Imana yumva kandi irumva koko ati ibi byose irabibona uzobivamo akambwira nyene arambera inshuti vraiment hanyuma ndabaho nkasubira nkagaruka ndavuga nti mugabo hacaragera urumva ko ngenda muri kujya mu sœur wanje aba muri Côte d'Ivoire ngiye mugabo uyo tanazi ntiyigeze ahagarika kuntelefona kumbaza ingene merewe tugasenge ku telefone nukuri nta joro nta mutaga n'uyo mu berseri wanje co kimwe we urumva yarafise umutwaro kuva kera vraiment mugabo yari karagwana ati uru rugo ntirusambuke ko yari yarabonye ko nukuri gwari ku kanyuma byari birangiye hanyuma urumva ujya mu berseri wanje nawe wari umutwaro vraiment wiwe ukomeye rero yari karagwana kugira ngo
urwo rugo ntirusambuke. Mugabo urumva kubera twari twararuhishije cyane umuryango kuva kera, byari ibintu bimaze igihe, ni ukuvuga ngo tukigira mariage nyine igihe gito intambara mva zabaye uko nyene, byari ibintu by'imyaka myinshi ku buryo bamwe bari bararushe, twararuhishije abantu benshi vraiment. Ni naka kanya ahubwo bamwe nshaka kubasaba imbabazi abo twaruhishije, haba mugo abo twata kwishavu, bamwe ngo naka ngo ntari ku ruhande rwanje, abandi ngo yavuze ibi, ugasanga nyine si ibintu biryoshe. Nawe urumva no kubasaba imbabazi, yego nibaze ko benshi bazonyumva, yego twaba turi mu ntambara nyine ikomeye. Hanyuma ngira nyine nakubwiye ko naciye nja muri Côte d'Ivoire ndagumayo, ariko urumva nagumana umubabaro umwe, abana ntitwaba turi kumwe, abana na telefone ijoro n'umutaga, hari aho atabampa abana, hari aho nyene yari intambara. Rero nawe yaguma ahamagara umugabo wanje akakigwa, natanazi kwa kundi, bon sinzi ko ariho uwundi yamwakiriye, hanyuma akamwakira nawe ku rundi ruhande. Barabijamo vraiment, barabijamo cyane, nubwo nari iyo hanze kaguma bambwira amakuru ngo agumaza, ngo nawe araza, ngo nubwo je nari naragiye hariya, wewe yaragumaza mu manuze ma séance na ngaha muri SSH. Hama rero ndaza nje, hari igihe naza kuraba abana, naramara igihe gito nkaza kuraba abana, haheze nk'amezi 2 naraje, ndasubira ndagaruka rero muri December nje nyene kuraba abana kugira ngo tubonane, dusangire Noel cyangwa iki. Mugabo urumva ndakomenyesheje ko bwari ubuzima bubabaje cyane gose, ujya Satani agira nabi, n'umugome gose, kandi Satani ujya gwanya ibintu byiza. Ahantu hari ibintu byiza aba arahatera imbuto mbi kabisa kugira ngo vyononekane. Ubundi urugo rwacu rwari rwiza, urumva. Hanyuma rero nuko na n'ubu mufise urugo rwiza cyane. Ni rwiza. Hanyuma ndabaho, donc ndaza kuraba abana, nukuri nje kuraba abana, mugabo uyu mu Renine aragwana aguma ambwira amakuru, mbwira nkumva ngo ivyo baganiriye n'umugabo nyene yarabishizemo ntuze. Hama rero acatangura kutwemvita muri amaseminaire yabangaha, umva muri iyo periode nari ngaha ntari bwasubire hariya, akatwemvita mu maseminaire yo ngaha, tukumviriza, akatusigurira ingene umuntu aba ameze, ingene donc umera kamere yawe iruko, uri umuntu ashavura cyane, uri umuntu waremwe ugira utarekura, udadaza, sinzi ngene no kivuga mu muntu, utarekura n'ingoga, uri umuntu ufise akantu ko kwishira hejuru, uri umuntu. Rero ivyo byose tukavyiga, ukamenya ahantu uhagaze, ukamenya wewe nyene bariko barigisha uritora, ukitora utuyuvurima ni jewe. Hanyuma bakatwigisha ingene urumva wewe ubanye n'uyu donc umugabo wawe cyangwa umugore wawe ameze uku, nawe umeze uku, urumva ugomba nk'ubukazi shavu, umugabo wawe par exemple akazi shavu, wewe bakakubwira ingene ugomba kwifata, utaca niba avugira hejuru nawe utasha uvugira hejuru, ngaho bari umuriro nyene mu bamuvugiye hejuru mwese, ukigisha gutuza, ingene nyene umenya umupartenere wawe ingene ameze, ukamenya nawe ingene uca wifata umuntu uze, donc kugira ngo bishobore kugenda neza. Turiga vraiment cyane ibintu byinshi, turatahura. Jewe rero
ariko je urumva amasengesho yagumiza ko kubera urumva inzoga ni ikintu kibi cyane niyo nayo mashavu urumva no kukuntu ibyo bikomere nayo naragize vyaravyuka kubera n'inzoga nanywa nkaca nkiyumvira urumva nk'ubu warapfakaye nk'ubu nari narapfakaye nyumvira none gamana nk'ubu jewe yaba naka umva ukacumengo ugasubiza inyuma ivyabaye ukajura vyura ivyo ivyahambwe vyagiye rero baratwigisha ingene ushobora gusohokamo muri ivyo bintu ukabivamwo utagize bitagukomerekeje ku buryo urakomereka mugabo ugashobora kubivamo ukamenya n'ingene ubana navyo nta murumva turiga vraiment hanyuma mu nyuma turagi mu nyuma wa mugabo wanje dusubira guhuza ahanini n'ukuri twahujwe n'aba bantu bo ngaha kubera yuko uwatanazi vraiment ntiyigeze arasha na madame Renelde ntiyigeze arasha nukuri umwanya wabo twarawutwaye cyane mu buryo bukomeye haba mu kudusengera haba mu kuduhamagara baba bafise ibindi bikorwa bakora kandi ntiyari na jewe jenyine mfise ingorane hari abandi benshi ariko bafata umwanya wabo baravuga ati rujya rugo ntigogenda uko nukuri baranshiraho Renelde aranyigisha arambwira iciza co gusenga iciza co aramenyereza gusenga tanaza aramenyereza ambaza amakuru ati none wagiye gusenga vyagenze gute ntangura kuja gusenga kumenyera ibibanza byo gusenga baransigurira yuko donc harimwe ibintu byo guheba ubundi habaho abagenzi musangira uhindura abagenzi urahindura kuko abo mwahora par exemple musangira inzoga ntushobora kubandanya naciye mfata umwanya ndahagarika guhura nabo kubera yuko nta icyo twahurirako iyo bari donc naca nsubira muri za nzoga nyene ndabanza ndabahagarika nshira ku ruhande canegera abantu basenga kugira ngo bashobore kunduza mu buryo bwo gusenga yantuze mbese imvemo nuko rero abo bantu baramfasha n'ukuri bongera bafasha umugabo wanje mu rundi ruhande bamwigisha nawe izo nama nawe bakamutumiramwo ayo maseminaire akitora nawe akibona mu mpande zose vraiment baradufasha jewe bihera donc hama nagiye gusenga iyo ku karago nkagenda nkavayo numva ndyohewe nasenze naronse message urumva nkasubirayo nangura kumva ari ubuzima buryoshe bwabone ntashobora kukubwira hanyuma rero mugabo entretemps iyo gasinari bwagahebe neza hari hasigaye nyine akantu nkinyegeza donc umva kubera gukomeza gusenga narinyegeza nkanywa urabona umuntu yanyoye inzoga guheba buriske nyine ni ubuntu bw'Imana buba bwagitse ni ukuri bukomeye umugabo narabona ko ndiko ndakira kuko vraiment inzoga yari ikintu gikwega vyinshi en fait satani yarinjirira muri iyo nzoga ugasanga inteje nk'ubu nk'umuntu w'umudamu mu isanzwe mu rugo no guca bugufi umugabo avuze ntumwishura mu isanzwe niko bigomba kugenda uko biri kose ntumwishura canke ngo uvuge ngo yangiriye ibi ngo mbega ngo yibaza ko je ngo nanje ngo ukamengo mugomba kungana kandi mutangana rero iyo wanyoye inzoga nk'ivyo ntuvyiyumviye kandi utasenze ivyo ntuvyiyumviye ivyo bisaba kuja hasi ugasenga ukagira iyo mpwemu yo guca bugufi ukagira impwemu yo kwiyumvira rero nico narimbuze ahanini kuko urumva nk'ivyo vyigwa twize je naritahuye
naritahuye yuko hariho uruhande rwanje runini rwatuma urwo rugo rwanje rutagenda neza. Nari mfisemo uruhara, ndabizi kandi ndavyemeza. Hanyuma mu nyuma rero urumva maze gusenga Imana, Imana no kuri mpereza burundu iyo nyota y'inzoga yose vraiment. Byagenze gute? Namanja gusenga nyene ku karabo, mugabo tugasenga ariko nkagumana akantu kambya none ego ndanyegera ndagenda nkihisha muri ico cumba nkayinywa nkacanza nkerekana ko ego nako kamwe nanyoye peut-être ntikaboneka. None eske nta wundi muntu ambona hejuru ko ntariko ndabana, eske ndiko ndabana nabo bantu nibo bandaba gutya ko numva nta sibo bampa amanota, none iyo Mana nayo kwibona vyose. None ko inadusaba ati muhebe ivyo vyanyu vyose, muhebe ivyo uyihebere nyene, ugira ico uhevye nawe rega atacuhevye ntacuronka. Ndavuga nti jewe ngira nitandukanye niyo nzoga burundu vraiment. Ndabisengera no kuri, ndabisengera ku rundi ruhande bariko baransengera batanazi bamarawure nabo tubandanya tubonana vraiment. Ndayiheba burundu, ndabohoka iyo nyota, nukuri ndashima Imana cane, ndayibohoka iyo nyota. Ntangura rero nukuri gukunda gusenga, gukunda aho bavuga ijambo ry'Imana, gukunda abasenga. Karurumva ko nabahunga, urumva ko namara ntashaka no kumubona, namuhunga nkamunyege. Ntangura rero gukunda gusenga, nkamenya yuko kandi urumva irishira hamwe rya SSH nukuri bariko baratwigisha n'amasimero gusenga nico kintu cambere, nico kintu nigwo rufatiro. Hanyuma urumva asenga, mu nyuma ndamenya subiye inyuma urumva twara baradusubije hamwe, ndasubira mu rugo turabana n'uwo mugabo, nukuri bigenda neza. Igihe nasubira mu rugo tanazi niho yaramperekeje, nukuri Imana imuhezagire, naramuruhishije ariko Imana yo mwijuru nizobahemba ego vraiment. Hanyuma turasubirana n'uwo mushingantahe turabana, ubu mwaka ugira uhere mbega. Nukuri ndamenya gusenga, ndamenya ko ikintu cose ndakiragiza Imana, ndamenya yuko abana b'abantu atantuzi atakintu kinini bashobora kugufasha. Abana b'abantu babwira ikibazo agufasha kugishira hanze. Vy'ukuri ndamenya gufukamira Imana nkayibwira ibintu bimeze gutya, ibintu nuko si ukuvuga yuko ego mu gutwara urugo twarasubije hamwe ntimucamo abamarayika, ntimuba abamarayika ngo mureke kubura akantu mudahurizaho. Ariko iyo uciye bugufi umwe akakumviriza uwundi akakumviriza bigenda neza. Iyo ubonye bidafashe n'ingoga urabifatira umwanya utireka ndindire, hamwe no gusenga ugatora inyishu ugasanga wisanze uri mu mahoro. Rero muhira nukuri abana banje bararyoherwa. Burya abana baba babona ukuri, baba babona byinshi, barabibona. Barambwira ati mama nukuri turaryohewe kuba mumeze neza na papa ubu, ihiraba nta n'inzoga ukinywa. Rero inzoga nkubwira igituma nguma ndayisubiramo cane, iragutwara n'umwanya. Ndiho mpani ntahe ngo n'abavyumva
twazinywanye cyangwa batahure ziragutwara umwanya, ziragutwara amafaranga. Umwanya gute uwo uje mwanya uri kunywa ntiwiba, hari byinshi muhira biba biriko birava, ntiwibuka ko muhira hatunganye, ntiwibuka ko abana barabuze ibi. Ego murashobora kubigira mugabo none ujya mwanya urawuta ntacu uri uraganya, uri kurica n'umubiri. Hanyuma rero urumva ubu n'amahoro, abana bararyohewe, bararyohewe cyane. Ndafise umwana wanje mukuru arakuze, arakuze bahejeje kaminuza. Umwe na fakarana, umwe nakubwiye ni kuri yararyohewe cyane. Kandi nabo bana banje by'ukuri by'umwihariko ndabashimiye abo bana baranyihanganiye. Abo bana n'ukuri barabaye imfura, nkongera n'ukuri nkashima n'umushingantahe wanje nawe yarashizemwe inguvu, araza akaguma aza kumviriza ivyo biganiro, ayo maseminari aba muri SSH, biramugirira akamaro nawe. Hari inyinshi rero twaje turazanana, niziba kenshi turazanana tugatahura, tugashira hamwe nyene. Rero ubunya aho ibintu bigeze ni kuri n'amahoro, turayishimira kandi dutera intege n'abandi bantu. Hari ingo nyinshi zimerewe nabi, nukuri hariyo nk'izonzi, nukuri jenereze yuko iyi kamera iri bazovyumva abantu. Rero ndabateye intege, ngatera intege n'abandi twahora twicarana. Nukuri urufatiro no gusenga Imana, guca bugufi, nta kintu na kimwe ushobora kuronka udasenze. Nukuri ubu naramaze kubitaho, nugusenga ntacu uhomba usenze uratuza, ugira amahoro amwe ntashaka kukubwira. Nk'ubu James amahoro nagira nkubwire yuko je kera sinibaza yuko noja kuri kamera, sinashobora kuja kuri kamera, sinibaza ko vyakunda meme apana na kamera. Kuvuga ijambo mu rubanza canke vyarangora cane. Kubera iki? Womengo ndafise ikintu mbuze, nari kiripabiliza, sinzi kubisigura, n'umengo birangora. Nta mahoro naba mfise muri jewe, abona umengo ndicura hirya no hino. Mbega batuvuze, mbega barazi ibyacu, mbega ubunye barazi ubu nakangira yaraye amenye ivyo twakoze mu ijoro. Mbega donc ukamuri umutima wawe uhagaze, mugabo wowe ndicara kuri kamera ntuje nkavuga ivyanje, kuko nzi neza yuko ataco ndiko ndabeshamo. Urumva nukuri n'amahoro, ndashima Imana cane cane. Nsubiye gutera intege abantu bose vrima, cane cane abamama. Ko ntari umupapa urumva sinomenya, ariko abamama, umumama asenge vrima, asenge nta kindi kintu, atarambirwa, yiteho iyo Mana. Nukuri biraryoshe gusenga, kubera amahoro mfise ubu vrema, ndafise amahoro apana bimwe vyo kwigirisha. Ndafise amahoro, ndaryama ngasinzira, nkavyuka nkumva ko mfise amahoro, nkarara nsengeye abana banje mu rugo rwanje, nkagira izamu. Abadamu bisanzwe tugomba kugira izamu ry'urugo rwacu, guteramira urugo, tukaruteramira kugira ngo bigende neza. Ndumva sinzi ko nabarambiye mugabo. Mwatubwiye byose kandi byiza, ntimwaturambiye, mutubwiye ibintu bikomeye kandi bihambaye. Mbere yuko duhava turangiza canke turangiza, nizihe nama mwogira abantu ku kamaro ko kwimenya no gufata ingingo zibereye? Kuko mwebwe muratubwiye ko mwaciye mwizo nyigisho zikabafasha gushobora kumenya mbega tuzobigenza gute, tubikore gute, zikabafasha no gushobora kuva muri ibyo bihe mwarimwe bitari binezereje. Nizihe nama mwogira abantu badukurikiye, abavyeyi canke ingo zidukurikiye,
ku kamaro ko kwimenya no gufata ingingo zibereye kugira ngo bashobore kubaka urugo rwabo neza. jewe kukwimenya nakubwiye yuko ahanini nafashijwe cyane n'iki kigo. Yego. Donc iki kigo caramfashije kwimenya kubera amaseminari twagira, inyigisho twagira. Rero kwimenya ni vyiza kuko ubanza kwitahura kugira ngo utahure uwundi. Ubanza kwitahura ukamenya uti mbega jewe meze gute, mbega jewe noba ndi ntambamye y'umuntu, mbega jewe noba hariho ikintu nzibirira umuntu adashika ko kubera jewe. Ukamenya uti mbega ndinde. Iyo umaze kwimenya rero uramenya kote yawe aho uri faible, ukamenya ingene ubivyura. Kandi kuja mu bandi ni vyiza, kuja mu bandi, kuja muri izi nyigisho uratahura, urahurira n'abadamu bandi mukeshanja, kumva yuko utari umwe, ugasanga intahe bashinga wewe zirakudugije nyene nuko. Turabashimiye cyane, murakoze mudushinga intahe ikomeye, kandi ndabizi ko abadukurikiye yabahezagiye cyane, kuko twumvise ukuntu umuntu ashobora guheba inzoga, twumva ukuntu umuntu ashobora gukira ibikomere bikamutuma asubira mu rugo kandi byari bisa naho byaheze. Tubwire abadukurikiye ko hakiriho ibyizigiro, siko mwe mubibona. Nubwo ibintu bishobora kuba bimeze ukuntu, intahe turayumvise y'uwo muvyeyi yatubwiye ibintu bikomeye byashitse, kandi koko haracari ivyizigiro ko Imana ishobora gukora igitangaza. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Turangiza reka mudushire mu biganza by'Imana mu gusenga. Data wera wa Isirayeli, urakoze mukunzi mwiza, wewe waduhaye aka kanya ko kuza kuri imboneshakure. Imana ugira neza bugaca bukira. Turaguhereje abumvisha iyi ntahe, mwami wanje ubahe umutima wo kuvyumva, kubitahura. Muhemu yera abahe gutahura, abahe nabo kugira aho bageze nyakubahwa. Iyi ntahe igire ico bashikanyeko. Mwami wanje turagushimiye, wewe ugira neza bugaca bukira. Tuguhereje ingo zose urazizi mwami wanje. Urazi ko satani yankingo, urazi ko satani yankingo, urabizi. Ndaziguhereze nje ndazishize mu biganza vyawe nyaguhora ku ngoma. Uzirabe ryiza, ubahe inzira yo kuva mu bibazo n'imigozi satani abashiramo. Urakoze mwizigirwa, byose ndabisenze nkwizigiye. Amen. Amen, amen, amen.